zindi deba zikomakomeye Ousmane Dembele afitiye inzika zikomeye cyane equipe yitwa FC Barcelona. Bajya argiye ukorera ibintu umuntu akavuga ati nta kundi kuntu biri bugende nakata kundi kuntu biri bugende ati mugabo ico kina kazocamana buri gihe ku mutima kikazokama kihari kuri we. Ousmane Dembele mazuru ni mazuru nagari mazuru ni mazuru nyine gicaraho pronounce izina neza Ousmane Dembele mazuru arakoze cyane rero ngo bite kurabizi kuri urabyumva ni mazuru nyene Dembele mazuru mazuru ni izina gicaraho reka rero nisome ni mazuru turi mu kirundi oya mazuru mbabarira sasa ko nabwira barundi Dembele si ni harimo za na za re na za nde ni Dembele nyine Ousmane Dembele mazuru Ousmane Dembele mazuru ati nabaye mukinyi mwiza wa equipe yitwa FC Barcelona mu myaka 8. Ati mugabo umunsi w'igitondo kimwe n'amasaha amwe Barcelona iravyuka izana umwana w'imyaka 16 witwa Lamine Yamal iramundutije. Ati mitenda soka muri equipe yitwa FC Barcelona. Ati rero n'umunsi ahondi muri equipe ya Paris Saint-Germain ndiko ndagira umusaruro ntari niteze ko nogira. Kamwe kono kanya bitsina 25 23 Ousmane Dembele zane statistike ziwe mu ndabira nyuma yo kuba yarafise 19 na assist 3 wamuni chonzo ageze hafi mu mindi nka bitatu ageze hafi weekend vende ndabira statistike witwa Ousmane Dembele. Ousmane Dembele rero ati igitondo kimwe nyuma yo kumba y'umukinyi mwiza Barcelona myaka 8 ati gitondo kimwe Barcelona iravyuka izana umwana wa muto myaka 16 witwa Lamine Yamal itiramu nsimbuza. Ati rero musa hondi muri equipe ya Paris Saint-Germain ndikungira ibihe vyiza meze neza na kibazo mfise. Ati mugabo yewe mana dusenga tutabona sora afise ibitsindo 23 assist zitandatu ari impliqué mu bitsindo 29 mu match 28. Dembele ati hano zino statistique yaragifise match 26 ndakuvuga ngo muri match zibiri yamaze ko yongera ko ibitsindo yongera ko na assist. Ati yewe mana mushobora byose ni Dembele namujamo ndiko ndavuga ati ndagusavye mfashe duhure na equipe yitwa FC Barcelona mu nkino zo gukura namwe muri knockout stage. Ati umpe Barcelona manu yimfashe kabisa. Ati mako kumwakweze bahuye ikifatirwa na Mbappe. Ati noneho munanje neho je mukinyi mwiza Paris Saint-Germain bifise. Ati ndayishaka cyane equipe yitwa FC Barcelona mu nkino zo gukura namwe akanengo mako tugaruka ko gatoye mbere yuko tugaruka kuri cyo yavuze ko ashaka equipe yitwa FC Barcelona. Ubwo koko Dembele hano ntiyashikuje yabaye mukinyi Barcelona myaka 8 nico ngomba kugarukako. Imigali y'ikirundi sinzi kwikora ku isi yose kuko bavuga ngo nta bubeshera uwumva. Dembele akanagaraje mu binyamakuru abwira abantu ko yabaye umukinyi mwiza w'imyaka 8 ya Barcelona. Ahubwo yabaye umukinyi wa Barcelona mwiza umwaka umwe indwa yimara muri infirmerie. Dembele sino braming akora umukinyi mwiza azari yakunze kumbwira ikintu harakano kamabaje kumusimbuza Lamine Yamal karamabaje ko kugeza havuga ngo harageze n'igihe nkiva muri Barcelona nibutse ko bansimbuje umwana mutemye aka 13 witwa Lamine Yamal hakagera igihe nkanabura n'itiro umupira nukinwa n'imyaka ukinwa no kubuzi Mike uno munsi Ousmane Dembele simpinga ko yarazi baro hazari hakana ko ati Dembele bamuhaye izina dafise gusa Dembele yarabuze umumenyereza amacingana n'indero Dembele afise ubwiwe. Dembele ni discipline premièrement discipline gute kandi biba bigoye bose baje bavuze mu discipline umengo ni wa muntu atukana ni wa muntu agwana ni wa muntu agiriki mugabo uragafuma no mu discipline agwana aho ko no mu discipline ahoze. Dembele aragoye kandi agoye ahoze ubure nawe kutagwana uri discipline hoze no abazi ko discipline bashobora kuba bazi ko ndi discipline baca bashingira ku kindagwana canke ndi discipline atekereje abazi ko mfise indero bazi ko mfise indero kubera ntekereza canke kubera ivyo nkora. Mugabo Dembele ugiye kuraba characteristiques ziwe ni kangahe yabari kwa Barcelona mu myimenyerezo abagenzi we barengana inyuma y'ikibuga bakamusifura kabaragiye. Ni kangahe Dembele yava mu myimenyerezo kwa Barcelona bafise lokale agashika yikina PlayStation akageza saa 8 y'ijoro lokale yazambira gatonda saa 4 aho ufise abamenyereza nka Ernesto Valverde ufise nka Kike Setien ufise nka Ronald Koeman yatangwe ko mukinyi agize mariage hari ku mugabo yitwa Xavi Hernandez aho hari haciye imyaka ingahe Xavi amfashe gushikana anamuronderera buriya naho Barcelona Xavi bamufata nabi naravye ikiganiro abantu benshi amakuru bakora no witwa Deco directeur sportif wa Barcelona avuga kuri Xavi avuga ati Xavi ni umuntu w'umugabo
ndaramwemera n'umugenzi akunda Barcelona n'ibindi atariko iyo akazi katariko kagenda neza tugomba gushira iby'ubugenzi ku ruhande tukaraba akazi abantu benshi bibaza ko tudacana uwaka ko yaravuye muri Barcelona n'ibindi bigiye bitandukanye ariko muri football ibintu bitagenda neza tugomba kwiyumvira ibindi ariko Xavi n'umuntu wacu ni kintu abantu bazokwibukira Xavi kuri Ousmane Dembele namwirukire kuri yaramugaruka n'icizera amufata nk'umukinyi mwiza ariko kandi yaradugije abayamare aba ba Kuba bande nivyo academy yari ariko mwibuke ko twari dufise imyaka irenga 5 tutariko turabona abana b'Imana nk'izi muri academy ya Barcelona uno musugiye kuraba rero Ousmane Dembele numwe mu bakinyi bo kwa Barcelona bagoranye igihe yahamaze harabaye lekazi uko Neymar aheza match kuri Stadio Camp Nou inyuma ya match ukumva ngo ageze mu Butaliyano muri boîte mugabo wewe nubwo ariko ugomba kaja muri boîte mu gico mushaka ko muri equipe yabe yagitanze mugabo Ousmane Dembele uraje muri equipe ya Barcelona uvuye muri Borussia Dortmund uje ufise amagara make ni wiyitayeho wenyine ubwa mbere kuko ndibuka c'était en 2016 yari match ya Barcelona na Celta Vigo bambaye zirya jezi zabo za shokora za kera Ousmane Dembele akubita croche mu defenseur ahusha croche akubita gatsito hasi deshiriri niseze birarangiye agaca bumva ngo Dembele yamaze umwaka mu mvune ejo aragarutse akinye match zibiri asuye mu mvune Dembele mu mvune kugera umunsi Xavi Hernandez afata Barcelona ibaze rero Dembele yinjiye muri Barcelona umwaka Neymar agiye c'était en 2017 16 non en 2016-17 gutyo yinjiye muri equipe bari babona yuko umengo baronse umusubirizi wa Neymar orke bazanye umukuru w'ibitaro yabaye mu bitaro kwa Barcelona igihe gisumba ico yabaye mu kibuga directeur wa hospital yo kwa Barcelona yari Ousmane Dembele ari nabagi baravuga nyuma ko Paris Saint-Germain bamwibitse ko bavuga ati uyu agiye gutuma Paris Saint-Germain ba FC Infirmerie kuko bari bamwibitse ko abantu babona ko Neymar agiye kwaguma nawe yibera mu bitaro abantu bakabona Raivin Kurzawa abantu bakabona President Kimpembe abantu bakabona abakinyi bagiye batarukanye bavuga ati no Paris equipe ituza bamagara makebe itunza abantu bama mu bitaro Dembele akajayo iraba FC Infirmerie biraba bitaro FC no kuvuga ngo uno munsi je nimba yo kwiyubahuka kuvuga we nyene ngo Barcelona ngo yaramuhemukiye ngo yibereye mukinyi mwiza imyaka 8 ngo hamira mwirukane musimbuje Yamal imatch ya mbere Lamine Yamal yahawe umwanya match yiwe ya mbere mu bakuze yari match bariko bakina na nande nimba nibuka neza Osasuna Celta Vigo no Osasuna hagati ya Osasuna na Bilbao kaka match Xavi yakorokanya kana Lamine Yamal yahaye passe zibiri Dembele mu match ipasi uravuga vuti ni Yamal ni Messi ninda tanzi pass Dembele asegaranye n'umunyegoro ukara ibintu Dembele akino kumva gahinda mugabo petit à petit Xavi Hernandez aramuronderera urwego hageze ko kontrihera aragumuka wenyene agomba kuja kwa Paris Barcelona imaze kumurekura ya produce umwana yitwara Lamine Yamal no muzi Yamal ni sase n'umuriro waka wibuke uko Dembele arakano yakoze muri transfer yuko kurindira itariki zirarenga bivaye na clause yari muri contrat uravuga ati nari kugugwaya kumbure tukagabura na Barcelona bigiye bitandukanye ariko agendera akora ku bon erega Dembele nta ciza yakoreye Barcelona tugendeye ku byo yamukoreye bon dufashe ku byo yamukoreye nivyo ariko nawe uburyo novuga ngo Ousmane Dembele yasohotse Barcelona yari kiri kuri pressure yo gumana Dembele kuko Dembele kari kabaye ariko kandi nawe yarasigaye avuga ati aricizere nkeneye kuja kugarurira muhira niburi muri equipe nationale ndabe ko hazogera igihe nkasubira nkaba Dembele bifuza ko muri Barcelona bigeze baronka Dembele bifuza muri equipe de France jewe nabivuze kenshi batumye kizina gusumba Ousmane Dembele tubona mu kibuga rero dufate nk'uno munsi kuvuga ko yasubije umwana n'ibindi ibi turakunda kubibona iyo umukinnyi avuye muri equipe kanaka akaja mu yindi equipe akagiramo ibihe byiza birenze ivyo yari yiteze muri equipe yavuyemo ugira amahirwe dufata umunsi wo guca kwa Barcelona ntuhagirire ibihe byiza muganye nyuma ya Barcelona ukisanga mu yindi equipe ukagirira ibihe bituma twona guharura nk'umukinnyi mwiza isifise ugomba kwerekana vyanga bikunda kuri Barcelona hari utuntu naturiya tutagize gute tutagenze neza rero reka agenda bizane muri cadre yo kuba umukinnyi mwiza ariko kandi ntushobora kuba umukinnyi mwiza utifuza gura n'imigwi myiza uno munsi Barcelona na Paris Saint-Germain bari mu nzira imwe barashobora gutomborana muri Ligue des Champions hamwe Paris Saint-Germain birenganye Brest ni naho nagomba ko tugaruka turabe ibidembere yavuze uno munsi bwa mbere bwo biragaragara ko bivuze afise ico yisuzo kuri umunsi n'umwe mu bakinyi beza isifise muri kano kanya muri equipe ya Paris Saint-Germain ariko uno munsi hamwe vyoshoboka Paris Saint-Germain gahura na Barcelona nkuko Dembele bivuga Dembele no mukinyi muri Paris Saint-Germain wa mbere two kwitega
cyangwa se niwe mukinyi wa mbere Paris Saint-Germain ifise no munsi yotuma Barcelona gusoma abandi bakinyi equipe yitwa Barcelona nako equipe yitwa Paris Saint-Germain ifise. Ugiye kuraba les statistiques z'abakinyi ba Paris Saint-Germain bafise statistiques ziteye ubwoba kuko no munsi je nakunze kuvuga ati muri Champions League nka Barcelona na Paris Saint-Germain bahura iyo bari match iyo bari finale bayi hataragera kuko ugiye kuraba mediane yabo no munsi bafise Vitinha asigaye ifitiye icizere yibona nk'abakinyi nka Toni Kroos. Vitinha yibona nko mu grand mediateur no munsi isifise kandi bien sûr akora ibintu bimeze neza. Bafise akagasore kavuye muri Portugal ka João Neves akana kameze neza hagati mu kibuga kwa Paris Saint-Germain. Bafise umwana yavuye kwa Rennes aca ku ruhande rwo kundwa cyo 11 yitwa Désiré Doué. Numukinyi mwiza mugaba abo bose ubwiza bwabo buza go complete ubwiza bufise umwana yitwa Bradley Barcola n'ubwiza bufise Ousmane Dembele. Le meilleur joueur de l'équipe pour le moment ni Ousmane Dembele. Equipe yose nka kujya tuvuga ati Real Madrid yagiye ukinana na reka twitege Vini turindire Vini ni kuna muzi Paris oja gukina tuvuga turindire Mbappe gusumba Barcola. Mugabo no munsi ikintu nyamukuru Dembele abashimira umugabo yitwa Luis Enrique yamugaruriye urwego wonyene ubwiwe yageze hano yivuga ati ibihe Dembele ariko aracamwa nawe nyene ntavyo yariteze ko bizomushikira muri kariyeri yiwe. Bisiguye ngo kariyeri yageze muri Rennes akisanga muri Borussia Dortmund akavuga akisanga kwa Barcelona no kwa Paris Saint-Germain gihe yaramazeyo vyose ubikombinye nino sezo iyi sezo ni nziza gusumba ko Dembele yabayeho imbere. Bisigura ngo nimba baramukuye kwa Barcelona bamurekuye icambere kubera ico kibazo cy'imvura twagarutseko ariko no munsi biragoye ko utunze umwana nka Lamine Yamal ngo mwimu mwanya uri kutegura umukinyi n'ubundi ufise garantie yuko azoja mu mvune ariko banashaka ariko asohoka muri Barcelona Dembele ntabwo gwa Barcelona yarafise ni imbere yuko Yamal aduga twarabonye haba Brad Offer Dembele Rafinha kinakwira ko yazanywe na Deco Direction Sportive bikavugwa kenshi ko Deco yifuza ko Dembele yosohoka kugira ngo umwana yazanye yitwa Rafinha rungu bujya kina muravyibuka bagerageza amatentative yo kinisha Dembele na Rafinha memta uburyo wundi bubamfu bikagaragara ko Dembele umushize ibubamfu nawe nyene bidakunda Rafinha wamushira ukabona ko bigoye mugabo ukabona ngo Dembele niburi yaramaze kwiyakira Barcelona niwe wohengeka kubera amaze kugira iyo maturité cyangwa amaze kumenyera kuri Barcelona gusumba Rafinha ukamuprotege ngo vyarangira urumva ko n'inyuma yuko bari babanyari babiri na Brado Ferenje mu mwana muto yitwa Lamine Yamal birangombwa ko Dembele nawe avuga ati reka ngende kuko jewe gusubira kwa Dembele mu Faransa nabibona nko kwegereza abafaransa kugira ngo niburi icizera abantu bari batangwe kumutera muri equipe nationale kibe cogaruka kuko ibinyamakuru byo mu Faransa bigomba kumujyama ko gusumba ko ivyo muri Espagne byo mujyamye ko karuriro ko muri Espagne ndemeza ko yaronse support nini ya equipe ni umumenyereza yitwa Xavi gusumba ko no musafise support ya Luis Enrique y'abafana yitangaza makuru kuko abafaransa kumva ko bafise Mbappe ariko ukavuga ati nyuma ya Mbappe none Mbappe yaragiye muri equipe yahozemo Mbappe turafise Ousmane Dembele nk'umukinyi mwiza isifise no munsi ivyo abafaransa ntibatinya kubivuga narabonye ibinyamakuru bigiye bitandukanye aho nagiye ndasoma bagenda baravuga ati twoba dufise Dembele mwiza mu mateka y'umukinyi yitwa Ousmane Dembele bafatiye ku byaro vyiwe ariko kandi baca bibaza kandi kabaza ati birashoboka ko tugumana uyu Dembele mwende manje bati birashoboka ko Dembele aguma kuri urugwego tumubona ko turiko turavuga umwana muto Lamine Yamal yabaye selection muri saison 2022-2023 niho Xavi yamutangura kumutuma ko myimenyerezo akino gwe gwa mbere nk'umukinyi muri equipe nk'urugenekezo rya 29 kwezi kwa 4 2023 aho Barcelona yari kiratsinda Real Betis Ballon Pipitsindo 4-1 nako 4-0 yinjiye asubiriwe Gavi rero reka jewe nigarukire ku kintu cyo guhigana nk'umukinyi no musi no mukinyi mwiza Paris Saint-Germain ifise nariko ndaraba ikiganiro umugabo waskwizira rya João Neves no mwana kiri muto mu ya Portugal yakoze inyuma y'urukino bariko baratsinda Brest urukino rwo gutangura rwa barrage yari kuri Rudurudo Genga yaje kuvuga ati nivyo Ousmane Dembele numukinyi mwiza ariko arafasha Paris Saint-Germain itamufize bigaragara ko no munsi byo igora atariko na Ousmane Dembele adafise Paris Saint-Germain cyangwa adafise twebwe bakinyi nawe byo mugora kuko umupira w'amaguru ni sport iri collective cyangwa se n'urukino rukinirwa hamwe Dembele turamukeneye ariko na Dembele agize gute aradukeneye muyandi majambo umukinyi mwiza arakeneye abandi beza batuma ubwo bwiza bwiwe equipe itwara igikomba kitwa mwiza mu beza ariko kandi nabo beza barakeneye mwiza bakora byiza bakavuga ngo ibi byiza twakoze kwa dufise umukinyi mwiza yadushikanye ku gikombe kanaka rero reka ngaruke kuri rivalite bari mu nzira imwe Barcelona
hamwe Paris yo birenganye Barcelona barashobora gutombora Paris kuko entre Paris Liverpool entre Paris hagati ya Liverpool na Barcelona bagomba gutombora izorengana muri barrage hagati ya Monaco na Benfica, Paris na Brest. Dufata ko Barcelona itomboye Barcelona itomboye Paris Saint-Germain. Nta kindi kintu rega kizuza mu mitwe ya Chatari rivalite entre Dembele Rafinha akarorero. Kuko no munsi Barcelona igomba gutwara Yamal n'ivyo n'umukinyi mwiza avugwa ariko arafasha equipe. Mugabo jewe no munsi rinya ukubwira ko umukinyi mwiza wa Barcelona ari Rafinha. Ibiharo biravyerekana. Amagrand rendez-vous twabonye Rafinha cyane gusumba Yamal. Yamal malgré ko ibintu ariko arakora buri wese ategetswe gutangara nabone na Lewandowski ariko arabivuga ko. Rero nimba two kwiyumvira ati Barcelona nguno munsi yotwara igikombe cha Champions League canke yogira 6 muri no mwaka umukinyi wahabwa agashimwe bari Rafinha mu gihe atobagahawe tukavuga ngo ashobora kuba yibwe tumve ko no kwa Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain ishitse ko gikomeye umukinyi wahabwa agashimwe mbere y'abandi yoba uwitwa Ousmane Dembele bivanye n'uburyo barafashije no Paris Saint-Germain kugera kuri ibi rero nk'umukinyi yiciyemwo twebwe bwa mbere twaba tuvyiteze natwe kuraba Dembele asubiye guhura na Barcelona n'umukinyi aheze equipe bitandukanye no mu mwaka weze twabonye Ousmane Dembele muri equipe ya Paris Saint-Germain bitameze neza ubona ko equipe yeswe na Mbappé tukabona n'ubundi Mbappé watsinda Barcelona gusumba tukabona Mbappé watsinda imigwi igitandukanye no mu tugomba kwitega equipe nkuru ya Paris Saint-Germain cyo bari gipimo gikomeye ariko kandi twaba twiteze uwo Dembele naco gituma nawe avuga ati ngomba gura na Barcelona kandi arazi ngo guhura na Barcelona kayitsinda bivize cyo byayivuze muri kariyeri yiwe nkuko no munsi n'umugabo yitwa Rafinha canke Lamine Yamal nabo gutsinda equipe irimo Ousmane Dembele bitwa yuko bigeze ko bakina mwico nako yitwa ko yigeze ko akina mwico kibanzo no munsi nabo barimo iryo bari rindi iryo bari kindi kintu cyane ko Dembele ari muri style ya Dietans Flick nako ya Luis Enrique bigomba gusa nivyo Flick ari karempoza muri equipe ya Barcelona equipe zino munsi zifise ikintu zihuriye ko mujanye nivyo ziriko ziratanga ugiye kuraba uno munsi umugabo yitwa Ousmane Dembele nivyo yaraciye muri Barcelona mugabo Barcelona Dembele yaciyemwo ofite kumva ngo Dembele uri muri Barcelona mugabo muri equipe nationale y'Abafaransa warabuze ikibanza gitangura mu kibuga vyari ibintu ububona umengo ntibiri justifiable uruhande rumwe rufise Mbappé urundi rufise Griezmann wewe Dembele nta kintu na kimwe uri bukore wemeze umumenyereza afuma garukana Griezmann ku 10 wewe ukina uruhande ugasanga ugo ruhande nubwo ruhurira ko na Coman kwa Bayern Dominique Yamal mu mvune nkawe Coman agomba gutwara ikibanza Ovedo Ousmane Dembele yarabaye kwa Barcelona kandi n'umukinyi mwiza je nemera ko umukinyi mwiza Barcelona yatunze n'umukinyi mwiza ariko yahezwe na equipe zose yaciye mugabo ugiye kuraba performance Dembele yari afise na Barcelona yakinyemwo vyari biberanye Barcelona yakiriye gihe yari imbere yo gukina nk'umukinyi wari wese kuko Dembele muzi nta kintu na kimwe yasigiye Barcelona nkuko uvuga ngo haraciye Neymar nkuko uvuga ngo haraciye Suarez ni naco gituma na Geno uvuga ati uno munsi abato tugifise Ousmane Dembele muri Barcelona twabwirizwa kumusaba ibi yari afise kwa Paris munsi rero no Barcelona munsi iri kugwego go hejuru paraporo ya Barcelona yakinyemwo je mbona ahubwo Dembele en fait garantie ninya ni kwanza garantie yo 100% ni yuko bazoba karifi kuko sinazo ko Brest baramonta ibitsindo bitatu ugiye kuraba Dembele yavuze hakiri kare amajambo yiwe yasohotse hakiri kare kuko na muzi statistique afise Barcelona ifise abakinyi babiri bazirenze na kure barafise Robert Lewandowski barafise Rafinha Lamine Yamal hafi aho umwaka ugira kabiri we muri equipe statistique afise Dembele azigize uno mwaka n'igihe amaze akina kandi no muzi Paris Saint-Germain vize umuraterare nka Mendes kuri gatatu mugabo Mendes gucungana na Dembele no gucungana na Lamine Yamal entre kuri Mendes gucungana na Dembele gusumbuka gucungana na Yamal ngukora ko bimeze kuri Ousmane Dembele umusore w'ikipe yitwa Paris Saint-Germain yaje muri Paris Saint-Germain muri Barcelona ariko naka kantu yagakwisere gitangazamakuru kugira ngo dutangure kubona ngo ibi byaro afise nubwo benshi bataremeranya navyo bavuga ati eska azobikora imyaka 2-3 ariko tugomba gutangura kubona nimba Ousmane Dembele ari umukinya ariko arakora ibiharuro tugomba kumubona no mu migwi nako contre imigwi ikomeye je gituma yifuza gura na Barcelona nka equipe ikomeye muri no mwanya ariko kandi nawe yura na Liverpool kuko je uro munsi ndokwa manabisubiramo kugeza muri no mwanya mbwiye equipe nziza mu bijanye n'ibiharuro performance di moment ni Barcelona ni Liverpool ni Paris Saint-Germain izo equipe ziriko ziratera ubwo wari we wese mu bijanye n'ibyo ziko ziratanga mugabo twibukanye match zo gukurakuranamo tizana ibindi hazani manje ukaronka carte utari wateguye n'ibindi ariko nk'umukinyi mwiza kugira ngo witwe mwiza cyane nukura n'imigwi ikomeye ukagenda uyitsinda rero ugomba kugaragara kuri grande yabivuga atabivuga tugomba kumwitega n'ubundi ku migwi ikomeye nubwo rero kubivuga bitumye abantu bose tugomba kwifuza kwiyo tirage yoba bagatombora Barcelona tugiye ko ashobora kurabo Dembele rero ko ibyo sezeranye ashobora kubidushikanira ngo ukorera kuri Ousmane Dembele Mazul
aya niyo majambo yatangaje mbere yuko bishoboka ko Paris Saint-Germain irengana kuri equipe yitwa Brest muri barrage nyuma ko match ya mbere bayitsinze 3-0 banayitsindiye ku kibuga cayo. Birumvikana kandi ko mu nzira za Paris Saint-Germain nisohoka muri barrage harimo Liverpool akaba na equipe yitwa FC Barcelona. Bivuga ngo birashoboka cyane ko Barcelona ishobora kuba yohora na equipe yitwa Paris Saint-Germain.